Nizere ko mumeze neza, nizere ko muri impore. Ego hama nkuko bisanzwe ni jewe nyene Minani Jean Claude. Nkuko mubizi natwe ndabasangiza ibitandukanye. No musi rero nkiba nifuje kuba nojana namwe gutembera. Yaho nifuje kutuba noja gutembera ku musozi hejuru. Nifuje kuja gutembera ku musozi hejuru kandi niza ku rugendo ruza kwenda neza. Umusozi ngiye ko hari hejuru hari ya murabona. Hari ndifuza ko nza kuharenga zo kujana nanje turaza kubyaza turaza kuvumbura byinshi bitandukanye ndizera yuko tuza kuhakura byinshi tunyene tumeze neza ko murazi ko tatasho ndabajana ego rero gumana nanje nkuko bisanzwe ego hama gwe mushasha uje hano kuri YouTube channel ya Murundi Arisho ari ryo rya mbere ndokubitsa kugira subscribe kugira ngo uzobandanye ubona byinshi bitandukanye eka bidufashe no gukuza uno muryango wacu hama we nawe warusanzwe udukurikirana ndaguha big up cyane kuko uri umuntu w'agaciro uri umuntu w'amateka cyane bandanya udushigikira mu iterambere ryacu buke aho tuba turasanga byinshi nkuko usanzwe bizi ego gango nabandi babashe kuba boshikirwa rero gumana natwe umusiga kundi rero twatangiye kugenda aho tuza kubona byinshi cyane bitandukanye rero hano murabona ko tutanga kuduga umusozi turi muri Gihosha muri zone Gihosha nyene ariko nifuje kuba tembereza haruguru gatoya nitugume mu bisagara gusa abona rero agasozi tugira tuduge hemwe karayobeye asha karashinze uku reka ngire nkamera imbere muhara kuno hameze ni hatari basore babona deja turi hejuru y'amazu nko mubibona reka renda bereka imbere naho ukuntu hameze bagabo sicyoroshe reka dutembere ni gutembera sivyo none reka dutembere kabisa murahabona basore murabona uriya muntu yari ndabi umenga ari ku mutwe murabona agasozi gwacu duge harabe rero tugira tuhaduge tuhatembere bana tuhatembere kabisa tuhaduge turabe umusozi neza wa Bujumbura ego rero bana nanje umusegonde kubundi twagiye rero kadusangire tuhaduge ariko naho kuduga wakoze igihanda barahiye wowe ufise ibintu byasegukama ibintu nimba byanasegukama inguduka kagasozi rayo ko bitaca bikama ndakorahiye nta cyoroshe urahabona hirya naho urabona ko akarere ari safi nako ikirere gisa neza murahombye mutumva akayaga nkako niko ndumva hari akazuba ariko akayaga koko gahari kararenze akayaga gahari kararenze kabisa haratagase hasa neza yes katuduge harama eskariye abona harutuntu tutu eskariye ariko umusozi wose nibuye niwumva nibuye kabisa ibuye urumva ibuye neza deja mwabaye ko ndamaze kuduka bana ko igisagara cyose ndiko ndakibona ndabibona igisagara cyose cya Bujumbura ubu ndakibona neza cyane ntibiza koroha guys gumana nanje gusa tugende intambwe ku yindi tubananya kuduga kuzamu ku musozi bimwe kwishaka ngo naraduze umudugo munini ashangira wari wavuga senze ko ngaha mu Gihosha aba umusozi nk'uyu bagamo senda bitse ko haba umusozi ubuja ashobora kuduga nk'uko afa nkurabwi umusozi wose nikibuye ani buye kwa rutare bavuga ashangira nuru nyene kabisa sawa kuduga wari wese kabisa Ayato ashawe mwezi wani Gihosha hadi ya mubona higa sinzi ko bamwe muhazi murana ruri ya rusengero ruri anye ruri muri
gishingano, ruri muri gishingano, uri nyene mu bandi ko ndaruzuminga muri gishingano. Hariya ni hirya ku rundi ruhande ko muri Gihosha nyene, ariko ku rundi ruhande aha naho turi ku rundi ruhande. Murabona yuko ari ibintu bidasanzwe, turashaduka aga turashaduka kabisa. Okay, nkuko rero mubibona uyu umusozi turiko uri muri zone Gihosha, kera yari commune, umusozi bita Kuwanzovu. Uno musozi wabita ngo ni Kuwanzovu, umusozi asha ugizwe n'urutandara rw'amabuye kabisa, nibuye gusa nibuye umva kira kantu kose ibuye. Hama hirya naho uyu musozi yundi mubona hirya naho bita ngo kumuyaga ku Gasamanzuki, habita ku Gasamanzuki, aha mubona hiyo hari antene. Umva iyi ni imisozi ibiri itandukanye, ubundi ko ngaha n'ubundi hirya hari, urabona ko ngaha hasi menga hari ikintu c'inkombe. Hama haya naho nkuko nayo beretse kare ni mu gishingano hirya hariya irya rusengero ruri aha nyene ntunze urutoke, ruri aho bita mu gishingano. Hasi naho anyi hafi aha nyene mubona aya mazu meza bahita ku muyaga. Rero reka dutembere tujane tubone igisagara ca Bujumbura ubwiza bwaco ukuntu kiberewe. Barana yuko igisagara cagutse, amayibona bagenzi baravuga ngo Burundi ngo ni butoya sha, undavye iki gisagara cyo nyene ukuntu kingana, none ibindi bihugu navyo bavuga ko ari binini, byo bingana gute? Ni hatari nta coroshe. Ewe reka tubandanye tuduga kuri wa musozi wo Kuwanzovu, niko bahita hano ku musozi Kuwanzovu. Barana ko nakayasho kaje katutembere, narabemereye yuko nzobatembereza henshi hatandukanye. Rero ni ibiturimo ku musozi mwiza cyane usa neza, ukomeye wanashaka, bawita Kuwanzovu, sinzi ko mari mumaze kuhumva. Tubandanye rero tu exploringa byinshi bitandukanye byacu, kandi tubandanye turyosha. Yes bagenzi, kutembera biraryoha bagenzi, nibyo biratuma tumenya ahantu henshi hatandukanye, ariko gutembera ikintu cya mbere kiryoshye cyane. Murabona yuko n'umunsi nifuza kubatembereza imisozi igize ikiyaya Cimbo, yahanamiye ikiyaya Cimbo, turayitembera kabisa. Yes guhana nanje, hama ushiramo commentaire yaho wifuza ko tuzoja gutembera ubukurikira, hama ungegire like kugira ngo bikunde n'abandi babone notification y'ino video, babone ubwiza bw'imisozi y'Ubujumbura. Go hama ntibagire subscribe kugira ngo bikunde dukuze uno muryango. Go tubandanye rero tugenda turacaduga, muri igihe cyose twagiriye turacaduga wa musozi ubita Kuwanzovu. Asha ndibaza upima ibirometero byinshi, niko nashoboye kuronka umuntu hafi ashoboye kutubwira ibirometero uno musozi upima. Urabizi urazi ibirometero uno musozi upima? Okay, ntibikunze yuko tumenya ibirometero uno musozi upima, ariko ni muremure kabisa, ni muremure, niwumva muremure ni muremure. Murabona yuko n'akayasho kabize, ariko naho tuvuga ko ari kurubura ko umumbati wowe ntureka kugira iki, ntureka gukura. Yes niya YouTube channel nyene ya Murundi Daily Show, mubandanye kugumana natwe tubandanye tumenya byinshi byiza byo mu Burundi iwacu. Yes wow, ndabira inyuma shaka ko nari heza. Wow guys murabibona na etesi ndinga ndayibona
kuri ETS ndahabona, sinzi mwe ko musanzwe muhazi kuri ETS. This is Burundi. Nabinzi iri kuri uwo musozi, ikiyaya cyose cimbo ukibona cyose, ubaza umuntu aba hano muri ino nzu, urumva ko naharara hano heza, ku kayaga keza kahari, naho mubona hari akazuba, ariko ku kayaga kahari umuntu aba mu nzu nziza cyane. Nanko navuga ko ndi ku musozi muremure, iraba rero uwundi musozi ubusumba, ihene mwirabire, murabona uyu musozi irabana ahantu ndi, ariko mubone ko hariho uwundi musozi usumba, kandi ni unyene hari uwundi usumba inyuma. Guys, bisa neza cyane, biraryoshe. Reka tubandanye tuduga umusozi. Ubona witwa gute? Ubona witwa gute uwo musozi nawe? Wow. Okay, ahonye ngo ni ku musozi bita Remba. Aho bamumva ngo mwiremba ni kuri uwo musozi uyo. Guys. Exploring byinshi kabisa. Akazuba gaho. Ndabatumiye muzohashike mukirabire n'amaso yanyu kabisa. Kugira ngo mugashike ko neza muri ko twashitse turi mwibarabara kandi rimeze neza. Udugana ibaba nyene ryo gusoko mu Gasenyi, nigidugana ipave ryose uraribandanye bana, ntukata ntugiri kuko rikata niko nawe ukata bigushikana kuri ako kazu kari ngaho bana, akazu keza cyane, nuko mvuga ngo nakazu ni etage nini yabaga, haha ni kinini cyane gishika inyuma hose, ni kinini cyane ciza gose, no kwibaza ko kiri no mu Burundi. Iribara riragenda rikaguta ku isoko rya Gasenyi, ndazi benshi murahumva ngo rya Gasenyi. Shingire kuduga nino hose rikagushikana no muri ino misozi yose mubona, ihana mu gisigara ca Bujumbura. Murabona ko ari myiza cyane, kwisa neza gose vraiment. Nukuri abantu mukunda gutembera nkanje muze muhashike, mwe muri ngaha mu Burundi muze muhashike, abatari ngaha mu Burundi naho ni muhabone ko habashikanye. Ego nabwiye ko nzobatembereza henshi hatandukanye. Yes, kumana nanje turacagenda henshi hatandukanye, turaca-exploringa byinshi. Ego urabona ko n'ibikorwa biriko birakorwa, ibikorwa by'iterambere biguma byubakwa. Ego niwe umusozi uyu. Guys, ubusiga tugenda dutembere gatoya dushike inyuma y'uwo musozi hino, tuvuyeyo cyo tugaruka kuri wa wundi muremure ngahanyu mwabona, tuje inyuma yawo nawo, inyuma y'uwo musozi naho ne tuhatembere turabe bishasha vyaho. Je nababeshe nigambire nshitse hano, sanzwe nganye muri zone Gihosha, ariko nigambire ndashitse vraiment, nigambire ndahashitse rero ndaza hari benshi batari bahanze nabo, ngo reka tuhatembere tuhabone. Yes, cyana nanje rero
umusegonda ku wundi ya byose aho bibera ni kuri Murundi Daily Show nta handi ni kuri YouTube channel nyene yanyu yacu ariho tubandanya tumenya byinshi bitandukanye mu mice itandukanye urabona ko ibintu ari byiza gose wow bagenzi mwe mudahari murahombye mwumva akayaga keza gahari vraiment cyo gituma abanyamahanga bakunda mu Burundi hari akayaga keza karyoshe keza cyane ntiworaba nagize n'akayasho ariko kayaga keza gahari kuri ntiworaba kararyoshe gose ingutembere ubone ikirere cy'u Burundi ubone ubwiza bw'u Burundi Uburundi ubwiza bwabwo ntibuhagarariye cyane cyane ku bikorwa byiza ibiki oya Uburundi ubwabwo uko buremwe bwaremanywe ubwiza karemano nukuri umuntu iyo bamaze kuhashika aze kwandika muri commentaire twumve yuko ibintu ndiko navuga atari ukuri murashobora kuba mutabyumva kubera ko mudahari ariko guys ahantu hari akayaga keza cyane hari akayaga keza gose ubundi vraiment bufise ikirere karemano bisangije ikirere kiryoshe ikirere urumva nawe ukirimwo urumva deja yuko ari ikirere kiri fresh sana